Yesu n'umwami. Igice cy'ijana na 10. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Niwibutse namba na gatonya bya bindi byose yakugiriye. Za mwemu uhumeka ku buntu. Ntuze widodombera uhoraho, kuko uko uyidodombera niko winjira mu munyororo runaka. Uyu munyororo nawo ukaba uri kujana kure y'amasezerano yawe. Nagwaye akarero k'Abisirayeli, amasezerano yabo ntabwo bayashitseko bose. Abayashitseko ni bake cyane, abantu babiri bonyine, kubera ukwidodomba. Uhoraho ntabwo yabahoye ikindi cyaha, yabahoye ukwidodomba konyene. Kuwa Mungu uva mu rusengero washika muhira ugatangura kwidodomba, ati Imana nukuri, Imana je sinzi no kubiheba no biheba. Undi munsi niho nabwiye umuntu twari ko turavugana, avuga ati Imana itangirira kuriya. Haicho yari yasavye Imana kirateba gushika. Ati nafashe umugambi ni nce mfata Bibiliya ndayiturire imbere y'amaso y'abantu mvuge ni nta Mana iriyo. Wewe ubuzu wafsina afsina nande nafsina ni Imana. Mungu si binamu yako au mjomba au shangazi au sijui nani, haiko shokulu wako. Uhoraho ntabwo ari uwo gufsinisha. Ufsine nabo mungana, ureke kwidodombera uhoraho, kuko uko yidodombera wowe ubwawe uri kurava mu masezerano uhoraho yagombye kugushiramwo, cyangwa yandi yagusezeranye ukabona biteba, kumbe waraboshwe ahantu, waraboshwe ukeneye kubohoka. Kandi uno munsi ngira ndagusengere orakubohore. Ikindi gihe waragize accident, abandi barapfa worasigara. Wibukira cya gihe iyo sanganya wahatswe kugira insanganya, kandi iyo ugira ijya sanganya wari gupfa. Niwibukira cya gihe mu ishuri bagira baguteme. Niwibukira cya gihe na cya gihe. None uhoraho ntiyabikoze. None ni igiki gitumye mu mutima wawe, ni igiki gitumye mu byiyumviro byawe, ni igiki gitumye n'akarimi kawe ugatangura kwidodombera uhoraho. Waridodombye kandi si iby'imbeshere, kandi abantu bamwe barabizi ko widodomba cyane. Murazi kwidodomba basi. Hari n'ikindi gihe batazi ko widodombera mu mutima. Hari igihe duhura n'abantu bambaye neza, agashati keza, agapantaro kagoroye, cyangwa akajipe keza, agakwemu keza kagoroye neza, mugo gasanga ariko agenda yidodomba muri bus cyangwa ku maguru. Ushize nawe n'umuntu yambaye neza, kandi yari yambaye impuzu muri banke runaka yo bayakoramo, yagenda yidodomba cyane gose aho umuntu ashaka kuvyumva, akubita amaboko aduza manura nk'uri ko aravugana n'umuntu. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe cyangwa YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe, murungikire n'abandi.